ikigo C2 kiri kumwe n'ibindi bigo nk'ikigo ADB, CFCIB n'abandi batandukanye harimwo na Benep TV twatunganije uno munsi igikorwa kidasanzwe gihuza abashakashatsi b'abarundi basanzwe bariko bariga bariko baratunganya ibikorwa vy'ubushakashatsi mu bisata bitandukanye novuga nti mu bisata vya doctor no munsi canke bahijije muri ivyo muri uwo muce canke indinganizo y'igisata ca kaminuza. Rero abo bahuye hano bari kumwe n'abikorera utwabo, bari kumwe n'abasanzwe bari ku kivi mu bijanye n'ubushakashatsi mu bisata bitandukanye, bahuriye ndetse hamwe n'abamesha makuru, bahuriye hamwe ndetse n'abasanzwe bafata mu mugongo ibijanye n'ibikorwa by'ubushakashatsi by'ivyigwa bikorwa n'abo bahinga batandukanye, na cane cane ivyigwa bitandukanye bihagaze ku isoko rusangi ya Afrika twita ZERECAF. Iyo isoko rusangi ya ZERECAF niyo yabaye imwe yagiye iragaragara haba kubafasha amajambo batandukanye mu kigo C2, mu kigo ADB, mu kigo CFCIB, mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, bagarutse berekana uruhara rw'abashakashatsi mu bijanye n'amapolitike canke n'ingingo zofatwa kugira ngo yinjira ry'Uburundi mu isoko rusangi rya Afrika dusanzwe twizi ku izina rya ZERECAF ritanga umusaruro ugaragara, kubera ko abashakashatsi baba bagiye imbere mu kwerekana ingingo nziza zofatwa bisunze ibiharuro, bisunze ibihari, bisunze ivy'ahandi uko bikorwa. Rero hambavu y'ivyo byose abashakashatsi bagarutse mu bijanye mu mapanel atandukanye, mu biganiro bashikirije berekana intambamyi ziri mu gisata c'ubushakashatsi, mu gisata co guhingura ivyigwa vy'akanovera, haba aho berekanye intambamyi ijanye n'uburyo, intambamyi ijanye no kumenya aho bakura amakuru, intambamyi ijanye n'ubuhinga, intambamyi ijanye n'ururimi, intambamyi ndetse kumbure aho basanzwe barangurira canke bakuriye mu gisata c'ubushakashatsi, hariho politike zitagaragaza canke ziterekana neza uruhara rwabo. Rero kimwe mu nyishu berekanye yuko ubushakashatsi ni kimwe mu nkingi hambaye kugira ngo dushike muri ya mbona kazoza Uburundi bwihereje ko bwoba ari igihugu cifashe, bwigaburira kandi buteye imbere muri 2040 2060. Rero kugira ngo dushikire iyo mbono kazoza ihambaye, birasaba yuko igisata c'ubushakashatsi gishigikirwa na cane cane mu bijanye n'ingingo mperekeza ziza gufasha uwo wese ari mu gisata c'ubushakashatsi, aho ndetse banagarutse n'uruhara rw'abikorera utwabo. Ariko kandi naho banavuze bati ikibazo ni kuri ku gisata ca leta, ni kuri kibazo c'abikorera utwabo, aha n'ikindi kibazo kiri ku ruhande rw'abashakashatsi, kuko kugira ngo abafise amafaranga bashobore kubashigikira, ni vyiza yuko ubushakashatsi bwabo bugaragaza neza inyungu iri mu gushikira ivyo vyigwa batunganya. Rero bimwe mu vyashoboye guhamagarirwa abashakashatsi b'abarundi nuko ivyigwa vyabo biba ubwa mbere na mbere byisunga ibihari, ibibazo n'inyishu vyotorera na cane cane ku bibazo bisanzwe bihari mu gihugu, kugira ngo bibe ari ivyigwa biza vy'ukuri bigaragaza inyishu y'ibibazo bisanzwe bihari, kuko abantu bakeneye inyishu nayo iri mu vyigwa vy'akanovera. Mu gihe abashakashatsi bariko barakora ivyigwa bitaza bitanga umuco canke inyishu ku bibazo abenegihugu bafise, canke inyishu ku bafata ingingo bakeneye kuronka, haba mu bisata vy'amagara, mu bisata
by'indero, ha mu bisata byo guhanana ibidandazwa, ha mu bisata n'ibindi bisata bitandukanye, bisaba yuko abakora ivyo vyigwa abashakashatsi imbere yuko bashira mu ngiro canke biyumvira gushira ikigo kanaka, nuko ico kigo kigomba kuza kizana inyishu ku kibazo kanaka abene gihugu bafise n'imigwi itandukanye iri muri ico gihugu, tutibagiye abikora utwabo, kuko abikora utwabo bashamwe mu mafaranga kubera ko ivyo vyigwa kizana inyishu ku kibazo ihingiro kanaka gifise.